Niteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nkakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nunyemerere nguhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa kabiri w'ino ndwi w'igenekerezo rya 29 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Ico utegerezwa rero gusa ni ukubandanya ubana natwe wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi mu bisagara bitandukanye, hoba mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, mu gisagara ca politike i Gitega, mu ntara ya Makamba, mu ntara ya Ruyigi, mu ntara ya Karuzi, mu ntara ya Cibitoke ndetse no mu zindi ntara zitandukanye zigize igihugu c'Uburundi. Mwese ndabahaye ikaze nanabakengurukira ngaha kuri ino mboneshakure, ndetse namwe yewe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu nko mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Congo, mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse na Kenya. Mwese ndabahaye ikaze nanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure. Nokwibutsa ko tukugezako amakuru hariko aravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'ubutungane, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata ca politike, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Vyose ibiba biriko birabivurwamwo vyose turabigukusanyiriza hama tukabigushikiriza kamwe ku kandi, vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo, hataco dukuyeho hatanico twongeyeko. Aya makuru arababaje kandi anateye agashavu, ariko aravugwa cane mu gihugu c'Uburundi yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi. N'abantu indwi bagirizwa guhuza ibitsina babisangiye baciriwe umunyororo uri hagati y'umwaka n'imyaka ibiri. Naho biruko ariko bari 24, abandi bo barejejwe. Mwabo bejejwe rero harimwo uwitavye Imana banse kumurekura kandi yejejwe. N'amakuru atari meza nyene ndetse adahumuriza. Amakuru dufise rero akaba avuga ko umwe mu bari bapfunzwe kubera ivyo vyaha bagirirwa yitavye Imana mw'ijoro ryo kuwa kane rishira uwa gatanu mu ndwi iheze. Abajejwe ibohero na parake ntibamworohereje kugira aje kwivuza vyoroshe ingwara yagendana ya hepatite B. Yagiye kujanwa kwa muganga hari indembe hataca abaganga bakiramira. Uko akaba ariko amasoko yacu yatwiganiye. Abo mu muryango w'uwo mugabo wowo waranumye ntiwagira kinini bashimye kubivugako. Yamara amakuru amwegereye yabwiye Ijwi rya Amerika tunakesha iyi nkuru ibabaje ko hazofubwa kuri uwu wa kabiri. Nyakwigendera yaturuka ku musozi wa Mugutu muri komine n'intara ya Gitega. Abantu indwi bagirizwa guhuza ibitsina babisangiye bahanishijwe umunyororo uri hagati y'umwaka n'imyaka ibiri. Ni sentare nkuru y'intara ya Gitega yabafatiye ico gihano. Bari mu murwi w'abantu 24 bari bahagaritswe mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka. Abasigaye bagizwe abere. Abashingwamanza babo bakaba bavuga ko bagiye kungururiza urubanza. Abahanywe bose ni abari mu bakozi b'urwego nyobozi rw'ishirahamwe ryitwa Muco rifise icicaro ku murwa mukuru wa politike Gitega. 5 bahanishijwe umunyororo w'imyaka 2 mu gihe 2 bazopfungwa umwaka umwe. Umwe mu baciriwe urubanza ni umukenyezi yarajejwe ibigega muri iryo shirahamwe yahunze atarafatwa n'igipolisi mu mpera z'ukwa kabiri, igihe abantu 24 bahagarikwa n'igipolisi n'igendereza bari mu nama mu gisagara ca Gitega bikekwa ko ubutinganyi. Isentare nkuru ya Gitega yabahanye ibagiriza guhuza ibitsina babisangiye no guhimiriza abantu kuja mu buhumbu ndetse n'ubushurati nk'uko vyemezwa n'umwe mu bashingwamanza bababuranira mu mategeko. Ntiyashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana. Ingingo yabafatiwe yamenyekanye kw'igenekerezo rya 22 uku kwezi, naho yari yagizwe ibanga kugera mu mpera z'indwi twaraye turangije. Uwo mushingwamanza akaba avuga ko bibabaje kubona n'abarekuwe na sentare bataraciye basohorwa mw'ibohero nk'uko vyategerezwa kugenda. Amakuru Ijwi rya Amerika tunakesha iyi nkuru ryaronse nuko umwe mu bari bapfunzwe kubera ivyo vyaha bagirirwa nyene yitavye Imana mw'ijoro ryo kuwa kane rishira uwa gatanu mu ndwi iheze.
abajejwe ibohero na parake ntibamworohereje kugira aje kwivuza vyoroshe ingwara yagendana ya hepatite B yagiye kujanwa kwa muganga ari indembe ataco abaganga bakiramira. Uko akaba ariko amasoko yacu yatwiganiye. Abo mu muryango w'uwo mugabo w'imyaka 33 nta kinini bashimye kubivugako. Yamara amakuru amwegereye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hazofubwa kuri uwu wa kabiri. Nyakwigendera yaturuka ku musozi wa Mugutu muri komine n'intara ya Gitega. Merveille Shurweryimana yari ajejwe inyigisho mw'ishirahamwe Muco, yari mu bejejwe n'abacamanza nk'uko amasoko yacu abivuga. Ijwi ry'Amerika ntiryatoye kuri telefone umuyobozi w'ibohero rya Gitega, umuvugizi wa parake nkuru ya Repubulika ndetse n'umuyobozi mukuru ajejwe amabohero mu Burundi kugira ngo bagire ico bavuze canke ngo bishure ubutumwa bwanditse twabarungikiye. Kuva urwo rubanza rutanguye mu ntango z'ukwa gatatu, abafungwa bakarungikwa mw'ibohero rikuru rya Gitega, amashirahamwe yigenga, abashingwamanza n'iyindi mirwi yirinze kugira vyinshi ibivugako. Twashimye kubitwara buke buke kugira turabe ko abategetsi batoca bavyurirako mu kubahana cane, bashizemwo n'agashavu karenze. Uko akaba ariko umwe mu baserukira amashirahamwe mpuzamakungu muri Afurika y'ubuseruko yabwiye Ijwi ry'Amerika, ariko ntiyashima ko umwidondoro wiwe umenyekana. Perezida Ndayishimiye yaragize ico abivugako ico gihe, yamara yirinda kududurira koko ariko yerekeza kuri aba bantu 24 bafatiwe ku murwa mukuru wa politike. Yavuze ko ubutinganyi bukwegera igihugu umuvumo kandi abarundi babukora nubwo batoba bari mu gihugu bakwiye gufatwa nk'ibivume. Ku wa 15 uku kwezi naho ari ku musozi wa Mugera ahari ikirimba ca Bikira Mariya mu ntara ya Gitega nyene, Ndayishimiye yagarutse ku vyerekeye abatinganyi. Ari imbere y'intumwa ya Papa Francisco yari yaje mu birori vyo guhimbaza imyaka 125 iheze Katolika ishinze imizi mu Burundi. Perezida Ndayishimiye yaragirije ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyazanye abamisiyoneri muri Afurika gukora amahano hazotuma mbere ikiremwa muntu aherengetera. Muri yo hakaba harimwo ubutinganyi. Kw'isi yose amatohoza yakozwe n'amashirahamwe aharanira agateka ka kiremwa muntu atandukanye yo kugera ku wa 12 ukwezi kwa 12 umwaka w'2022 yerekana ko hari ibihugu 68 bitemera abatinganyi. 11 muri vyo bibahanisha igihano co gupfa. Ivyo bihugu 68 biri muri Aziya, ikigobe c'Abayahudi ndetse n'Abarabu, hamwe yewe na Afurika. Mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigeza ku myaka 2 y'umunyororo ndetse n'ihadabu. Umwe mu bacamanza batatu bunganira uyo murwi yatubwiye ko agiye kunguruza urubanza muri sentare isubiramwo imanza ya Gitega. Abantu 18 bejejwe, 4 baburanye bidegemvya. Nayo mu gusozera ano makuru, abadandaza bo mw'isoko kwa Siyoni nabo bati ihibambe we ntitwagishijwe inama kandi igiciro gishasha n'umurengera. Inyuma y'ikiganiro ku bamenyeshamakuru kw'iduzwa ry'amafaranga akoteshwa ibibanza catanzwe n'abaserukira ubuyobozi bw'isoko yo kwa Siyoni ari nayo bita Bujumbura City Market, kuri uwa 28 Myandagaro 2023 twagendeye abadandaza bamwe basanzwe bakorera muri iyo soko, aho abatari bake muri bo bariko barahabwa amakete abamenyesha amafaranga bagiye kuzoriha ibibanza bakoreramwo. Abo badandaza bati ayo mafaranga ntitubona iyo tuzoyakura. Uwa mbere mu batuvugishije akaba yaragize ati jewe nahora ndiha mu bihumbi 350 vy'amafaranga y'amarundi, ubu naho bashaka nzorihe mu bihumbi 700 vy'amafaranga y'amarundi arenga, ariko rero ntituzi aho tuzokura ayo mahera. Abo twasanze mu kibanza kidandarizwamwo ibitenge nabo bati twahora twugarirwa ibibanza mu gihe vyari biri ku mafaranga 150 ku mafaranga ibihumbi 150 vy'amafaranga y'amarundi gusa, none ubu babidugije kabiri kose. None ubu babidugije kabiri kose bizoca bigenda gute? Ku rundi ruhande uwundi mupfasoni nawe ati ahubwo dusaba ko umukuru w'igihugu yodufasha kugira ngo kino kibazo kive mu nzira.
nka jewe ndandaza nk'impuzu zibiri ku munsi kundugiriza ko ntaho bitaniye no kunyirukana mu gihe mu buyobozi bw'isoko bo bavuga ko ku wa 10 Myandagaro hakoranye inama hagati yabwo n'abadandaza yiga kuri iryo duzwa ry'amafaranga yo gukota ibibanza abo badandaza bo bavuga ko ico babona conyene ari amakete abamenyesha ibiciro bishasha ko batigeze babwirwa na kimwe kijanye n'ivyo hejuru y'ivyo inyuma yo guhagarika imirimo biyamiriza iduzwa nk'iryo bari bakorewe mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze abo badandaza bavuga ko bari bemeranije n'ubuyobozi bw'isoko ko bazosubira kubadugiriza inyuma y'imyaka 5 gusubira kubadugiriza rero ico kiringo kitarahera ku bwabo ngo ni ukutubahiriza amasezerano twobibutsa ko amafaranga akoteshwa ibibanza vyo mu masoko yubatswe na leta aherutse kuduzwa navyo bikaba vyarateye impari aho gushika ubu hitezwe izindi ngingo zizofatwa n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu